Amahoro mwese abakunzi ba Magagi Burundi, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uno musi rero nifuje ko yaga kuri iki giterwa muriko murabona ngaho imbere mu mashusho. Rero bamwe barakizi, hari n'abandi baba batakizi. Rero ushobora kwibaza uti mbega niki gitumye ndakizana kugira ngo tugire ico tukiyazeko canke ico tukivugako. Rero iki mu ntara zimwe zimwe bakizi nk'umubirizi, ahandi naho barakizi ku yandi mazina, ariko irimenyerewe cane rwose n'umubirizi. Ikire mubona ngaha gifise ubushobozi bwinshi cane rwose, ni ikimera gifise ubushobozi aho gishobora kuvura indwara zitandukanye, kigafasha kugira izo ndwara zikire canke se kuzigabaniriza ubukana bwazo. Rero nko ngaho twotanga nk'akarorero, ni indwara nyinshi cane rwose, harimo nka malariya, ico co mu bantu benshi barakizi, harimo malariya, umuriro mwinshi, diyabete, umuvuduko w'amaraso, kuribwa mu nda, inzoka zo mu nda, kudashobora constipation, indwara zitandukanye rwose z'igitigu, uburozi bwo mu mubiri, amavuta mu maraso, ibyo benshi bazi nka cholesterol, inkorora idakira, za bronchite, kubabara mu bakobwa bagiye mu butinyanka, uburibwe mu mubiri. Rero iki ni igiterwa gifise akamaro kenshi cane rwose, izo ni zikeya twabashije kuvuga. Rero kumbure nk'abantu bashobora kukibona, murabona nk'aha hamwe aho twagiye turaca, aho twagiye turagisanga henshi bagishize hari nabo rero usanga babishize mu mirima ku mvo zitandukanye, mu mvo zo kugira ngo bibashe ubwa mbere na mbere kuzana umwavu, kubera murabona bifise amababi manini manini, rero birazana n'umwavu, kandi no kw'isi nyene mw'isi ndimwe birafise ico bija kuvurayo, nko kw'isi usanga ibishe canke ikagira ico imariye indimi. Rero ngaha henshi aho twagiye turabibona, ndabivuga navuga ku mpangu canke ku myugariro y'inzitiro. Rero urumva ni ikintu gikenerwa cane rwose, ku buryo gikenewe badashobora kukibura. Rero harabazi akamaro kacu n'abatakazi. Rero ku batakazi niyo niyumviye ko twoca dusangira ino video kugira ngo namwe mubashe kukimenya. Rero kuri ino YouTube channel yacu ya Magagi Burundi, muzoza murabona tugaruka ku bintu byinshi cane byofasha cane cane mu buzima bwa misi yose, aho nko mw'ibi bihe vya none usanga imiti y'ikirundi abantu bamwe batayizi, canke se ugasanga n'abayizi ntibazi kuyikoresha neza. Yego sinovuga ngo ni mumvo yo kugira tubakanguriye kuyikoresha, kuko utazi kubikoresha murazi umuti nawe iyo ubaye mwinshi uca ucika uburozi. Rero ico kizoba ari ikindi kiganiro twegereye ku babizi neza, tubaze, tuzoca tubereka n'ukuntu iki giterwa cokoreshwa kugira ngo kibashe kugira ako kamaro kose, cane cane mu kuvura indwara. Twerekane uburyo gitegura kugira ngo kibashe kukuvura izo ndwara. Rero bakunzi ba Magagi Burundi, tubasaba ngo mubandanye mukurikira ino channel kugira ngo parti ya kabiri y'iki kiganiro co cerekeye umubirizi nize ibacike, muzobe abambere mu kubibona. Rero musangize n'abandi iki kiganiro mu kugira ama partage canke share, twandanye twunguka byinshi. Ciao ciao.